nshuro igira gatatu hatunganywa ihayanishagurisha rero rikaba ritunganywa n'ishirahamwe ry'abanyamahinguriro AIB mu mfunyafunyo y'igifaransa. Abanyamahinguriro batandukanye barashima mbere bakavuga n'ibyo baba bazanye kugira ngo bahayanishe. Reka twumvirize bamwe muri bo. Nitwa Madame Aniela Kadede, nkaba nkorera muri societe Betagaz ikorera muri quartier asiatique ibarabara Songa numero 9. Yego ukorera iki muri societe yawe? Betagaz idandaza amagaze yo guteka mu ngo, mu mahoteli n'ahandi hatandukanye. Uvuga akarusho ka Betagaz tugereranije no guteka ku makara cyangwa n'abandi bahora bakora nubwo akarusho muzanye n'akara. Betagaz ije kuba inyishu ku barundi bose n'abandi bose baba mu Burundi kuko mu ntumbero yo gukingira ibidukikije Betagaz yariyumviriye yuko twoza gufasha kugira ngo imibereho y'abarundi ibandanye imera neza. Nuko rero Betagaz yaciye ivyiyumvira turabazanira amagazi yo guteka atandukanye kugira ngo tubashe kuja ku gihe kujijuka no gukingira ibidukikije bituzanira n'isuku mu ngo zacu n'ahandi hose hatandukanye. Leonidas Bankamwabo hano mwazanye wazanye icyayi ngo nishyira mu gigenga proteme ikorera umwana. None akarusho ku bandi bahingura babona ko barakahindura. Icyo cyayi cyo bakirushije ibindi. Icyayi cyacu ni icyayi cyiza cyane cy'akanovera cyane. Ivyo navyo kenshi ugurisha umufabrikasiyo avugaga akarusho akanovera k'icyayi ko kari ahubwo turabaha twaje kwidispoza turashobora guhonja abantu bakumviriza akumva akanovera kari kuko akanovera ntukabwira umuntu ngo ukimeze nakintu kitagira urugero. Nitwa Mahoro Meza Prida Natal. Yego Mahoro Meza hano byazanye ibiki ngaha twahazanye anakarje ariyo bitanwa dokaju. Twazanye imbuto twongera tuzana iyo twamaze guhingura twongera tuzana n'ikindi giterwa gishasha cyitwa piletre. Ico giterwa piletre kigiye kudufasha mu kwirukana ubukoko butera imirima kugira turushirize kwimbura. Ibintu n'ibishasha mu Burundi ubwo abantu bamaze kubimenyera cyane muri ko muramenyereza. Ahatari hake baramaze kubimenyera ahandi tubandanya duhimiriza tubigisha tubabwira tubereka n'akamaro ko kwiteza imbere. None n'umuti cyane n'ibifungurwa harimo ibifungurwa hakabamwo n'imiti ikingira ibiterwa. Hari two tubona turi ngaho tubona kuki iyi ni anakarje twamaze guhingura uwari we wese ashobora gufungura ikamugirira akamaro kagutse mu mubiri wiwe. Akamaro nk'akahe? Akamaro ka mbere iri riche en protéines mu nsanganyangaburo ndema mubiri na ntanganguvu ibifise byose. Hari ibindi bintu bimeze nk'imisi ngaho izi ni imbuto z'iyi anakarje ariyo mwadokajo. Izi ni imbuto zivamo ibi. Zino mbuto turiko turabereka kugira abantu barabaza ati ibintu turiko turarya n'ibiki kugira umuntu ashobore kubona aho biba byavuye. Hariho n'utundi twifu. Izi ni imbuto z'igiterwa cyitwa piletre. Kino giterwa cyitwa piletre kidufasha mu guhingura umuti wo kwirukana ubukoko bushobora gutera imirimo. Urabona ko hariho bya mpongwa, hariho ibinyabwoya bitera, hariho ibifyera. Bijya byose byirukanwa n'ino piletre. No mu gupompa ikawa abasanzwe bazi gupompa ikawa barazi yuko badafise ino piletre ntibashobora gupompa ikawa mu bintu by'agaciro kugira ashobore kwemerwa no kusoko mpuzamakungu. Twavuga ko biri mu ngamba. Yego. Hariho ibirimwa mu ntara zikanye nk'ino piletre irimwa mu ntara zikanye no mu misozi. Hajya amashamba yahora atahwa n'imigunguma ubu hose tugiye gukwiragiza ino piletre kugira tuze turaronka
amahera y'agaciro yinjira mu gihugu n'igihugu cacu kironke imiti ikwiye yo gupompa imirima. Je nitwa Ntamvukiye Ernest nkaba nserukira ishirahamwe Lux Company. Iryo shirahamwe Lux Company ry'importa gaz de cuisine rikongera rikayidandaza iyo gaz de cuisine. Gaz de cuisine none ikora gute bayikoresha gute? Gaz de cuisine ikorana n'abantu bayikoresha mu mamenage, mu ma hotel, mu ma restaurant n'abandi nyene bashaka gukingira isi yacu. Ubwo rero mu kuyikoresha tuba dufise cuisinière niyo yimubona ngaha, tukagira n'izi bombone ziri ngaha. Aho tuba dufise n'akandi kuma kayaduza iyo gaze kitwa détendeur, kayiduza kayikura muri bombone kakayicisha muri yituyo ikashikira muri cuisinière, ukaca watsa umucano ukacuduka ukatangura gukinjika guteka arivyo guteka. Akamaro bifise ugereranije n'ibidukikije. Birafise akamaro kanini. Ubwa mbere bwo birazimbutse. Gazi irazimbutse kurusha amakara murazibo muri ino misi arazimvye cyane ubu mu gihe c'imvura n'ibindi. Akandi kamaro ifise bituma unyarutsa guteka. Gaze biratuma unyarutsa guteka ikintu wateka mu minota 30 ukagiteka mu minota 15 canke 10. Ndetse ndabahaye nk'akarorero nka omelette ukoresheje amakara ashobora kuyitegura mu minota 20. Mugabo kuri iyi gaze dans 3 minutes mu minota 3 uba omelette uhiye ushize ku meza ukaca ufungura ukaca wigendera. Ikindi naco avantage y'iyi gaze aho ukorera usanga hari isuku ridasanzwe, aho atamyotsi ubona, atamakara, atamivyiro canke ibintu vyirabura ubona, haba hari isuku. Donc gaze irazimbutse bituma unyarutsa guteka ukigira mu vyawe, bigatuma ukorera kandi haba isuku ridasanzwe. Nako kamaro gakomeye kuri gaze kandi tugaproteja l'environnement, naco ni ikintu gikomeye cyane. Nitwa Eliane Dusengimana. Yego Eliane, hano wazanye iki muri hayanishwa gurisha? Ngaha twazanye ibintu twita ingaburo, les produits naturels, byangaburo kama. Twazanye ibyo twita ingaburo zibungabunga amagara yacu. Ni ukuvuga hariho ingaburo zidukingira indwara zimwe malaria. Tuvuye nka malaria turashobora gukoresha ibintu birimo artemisia, kenkina na gastevia. Hama turafite n'izindi ngaburo dukoresha nk'umuntu arwaye grippe. Ni ukuvuga harimo umukaratusi, menthe sauvage n'agacitronelle. Turafite n'ibindi, turafite n'igisuru nacyo gifasha indwara nyinshi. Ni ukuvuga amadiyabeti, amahypertension, kirazibura imitsi, kiroza, kirakuramo ibicafu mu mubiri. Turafite kandi n'ibindi dukoresha nko kwiyugumura mu kanwa abantu bafite ikibazo c'amenyo, ukuvuga ni ikintu twita icumwa. Turafise kandi n'ibyo twita desinfectant byica ibicafu byo mu minwe dukoresheje naho nyene imiti kama. Turafise kandi na antimustique, nayo n'amavuta dukura mu biterwa byacu kugira ngo imibu ireke kuza. Turafise kandi n'amasabune afasha indwara zo ku rukoba. Nk'iyi savo arakatere, composition irimo amargile, amamuringa na katere n'amaruwire essentiel. Ni kuvuga ifasha ku allergie, les maladies. Turafise kandi n'andi mavuta afasha ku ndwara zo ku rukoba. Turafise kandi n'andi mavuta afasha ku ndwara zo ku rukoba. Ni ukuvuga icyo twita neem oil, irafasha ama mycose, les infections cutanées n'izindi ndwara zifatira ku ruhu. Turafise kandi n'ayandi mavuta afasha imishatsi, abantu bagomba ko imishatsi ikura, ireka gucikagurika canke ivunika, tuyita na ni base ya orti nayo nyene. None ibi byose ibi mubikorera hano cyangwa mubikura hanze? Oya,
ibi byose tubikorera ngaha mu Burundi twe turakorera muri Roherode Avenue Mugamba nimero 11. Ego je nitwa Kamana Epipod nkaba sanzwe serukira koperative y'abatwa Kobani ikorera mu ntara ya Gitega aha hafi yo kuri commune Giheta niho dusanzwe tukorangura ibikorwa byacu. Ndasanze ibujumbura hamwe hoteli Club Director waje gukora iki? Naje kugira ngo nerekane ivyo koperative yacu dukora twongere kandi turonke n'abashobora kudushorera kugira twisununure mu migambi yacu iterambere twatangwa. Igize koperative ikora n'ibiki? Ivyo dukora turakora amatapi akozwe muri Sizare, turakora ibintu byo kubumba kuko ariyo myuga yacu ya kera, turakora ibintu byo kujisha amasakame asanzwe nakundwa cyane uyu munsi no gwaruka rwo mu Burundi ndetse no hanze. Hari n'ibindi dukora nyene bitandukanye, turakora uburimyi, turakora mu byo ukorora ndetse turashigikirana no mu migambi cyane cyane mu ndero y'ugwaruka rwacu kugira ngo ubandanye gwiga amashuri. Konfitire ikorwa mu bintu byinshi. Iyi konfitire irimo amatomati birakundwa cyane na cyane cyane n'ingenzi iyo bageze aho bisanzwe bikorerwa muri Kezamiya kandi isanzwe inashigikira abatwakazi iyo bariko barabumba izi nkono baraza kuze exposa iwe akabarangura kugira ngo ibi bintu byabo bigira agaciro ku masoko bitari bisanzwe bimenyerewe. Iyi nayo bayita creche akana yagerageje kubumba kana Yezu hamwe na za ntama na babatumwa kugira ngo bishobore kwerekana mu gihe cya Noel ko bashobora kubashorera nabo bakabikunda na cyane cyane ingenzi. Akayi karakunzwe cyane iyo habaye iminsi mikuru abaciye aho hantu barabigura cyane. Ego iyi nayo ni shakoshi isanzwe ikorwa mu ntara ya Kayanza n'abatwa bo mu Kayanza kandi izi zirakundwa cyane n'ingenzi. Iyi nayo ni bayita ball ikorwa mu Kayanza ariko isaba twabikora mugabo turiko turiga amajya abatwa nabo bo kwa miliyora ntibame bakora bya bindi gusa kugira ngo turonke ingene dushobora gukora ibintu bitandukanye na cyane cyane muri koperative yacu. Ndabaze gutwa guteye. Jewe nitwa Makina Imapire. Aha mwazanye iki ka Imapire? Aha twazanye agakafe. Bazanye kafe. Iyi ni kafe ni kawa yahiye. Iyi ni kawa yo mu Burundi aho iwacu ariko tukaba turimira mu Kayanza. Aba tukayizana kuyihingurira hano Bujumbura. Izina yacu kabiri muri disi mu Ngagara. Barayikunda ikawa. Barayikunda cyane gose. Hari akarusho bifise turavye n'abahingura b'urukundo. Reko je nibaza ko akarusho kahari kuko naho twoba tumaze imyaka dukora. Rero nibaza ko abakiriya turiko turabaronka gusumba n'abamaze imyaka hafi 40 n'iyindi cyangwa 50. Ngira ni muzimba kumbe. Igiciro nibaza ko tunganya n'abandi. Nibaza yuko ahanini arakanovera kayo. Nitwa Sabimana Jamari ndongoye koperative Sangwe Mpanda Village ya 5 ni nayo yabaye iya mbere ku rwego rw'intara ya Bubanza. Mwazanye iki? Twaje guhayanisha umuceri uri ubwoko butatu: umuceri ubwoko bwa Mugwiza, ubwoko bwa Kazosi n'ubwoko bwa Tugwiza umwimbo. Twongera duhiganishwa imbuto y'ibijumbu patate douce, ibijumbu bishasha, imibuto baduhaye twasanze yimbuka cyane. Ubwo ni muzimba iyo mushoye. Oya ntitwigera tuzimba, turaraba ku yandi masoko uko basanzwe bagura, no kuvuga mbere twe turagabanya gatoyi kugira turonke abakiriya benshi. Abatari mu mashirahamwe barahombye kuko cyane cyane aya makoperative Sangwe umugambi w'igihugu nyene icubahiro umukuru w'igihugu yazanye umugambi mwiza
fatiye nko kuri iyi sangwe ndongoye abanyagihugu bayirimwo baramaze kuronka akarusho kanini kuko hageze aho abanyeshuri baja kwiga abana babo bose tubagurira uniforme twongera tubagurira n'amakaye inyuma yaho abandi banyagihugu basanzwe tubagurira n'amasuka yose umukuru w'igihugu twamusaba ko yobandanya dufashe mu mugongo akadushikira cyane kuko twebwe amahera ubwa mbere yaturonkeje yaradufashije twavuye ku miliyoni 10 tuja ku miliyoni 22 turi muri leta nkozi leta mvyeyi leta nsenga momari nkabanjejwe ibikorwa by'iterambere no guhanahana no kwisunura muri koperative CODEAE. None Gajima uyu munsi bateguye ihayanishwa gurishwa uvyumva gute? Bo ku bwacu ku bwa CODEAE twavyakiriye neza kuko nakaryo twaronse ko kwerekana ibyo CODEAE isanzwe ikora n'ishingiro ryayo. Cyakumuri rero ibyo CODEAE ikora nibi. CODEAE ivyo ikora turimbura ibigori tukagira n'ibindi byose imiceri ikaranga bishitse na sezamu turazirima.